bakundanye imyaka ibiri bakundanye n'uwo mukobwa papa wiwe ntiyigeze ashaka ko bakundana n'uwo mukobwa wiwe papa w'umukobwa Banjaye, of course guys, we're back again. Good morning. We are here for you guys. Kugira ngo tuweze bitandukanye meze neza cyane. We good. Good morning. All right. Thank you so much guys kwa hose kwafata umwanya dukurikirana kwa muntu nawe kigano kindagishikaho kigeze gushika sahanye tugazeko kandi gushika igihe cy'isasa turangiriza ko turakunda cyane kugira ngo tunezerwe twese hamwe ibintu byose bimeze neza cyane. Bashiri novuga ngo twavuze no mutu sumuneza ntangire kuba dufise umutumire wacu tugeze igihe cy'isaha imwe z'igitondo ino saha imwe y'igitondo ari tugiye twakira kuri umutumire wacu bro umeze neza kazi egira mike neza muvuge neza tuya nyine horo uvuga nyine telefone umeze neza kweli cyane ni mpunda marembe yego baba ngo dutelefone ngo asi bakuda kuvuga ngo ntiwamenye ngo nakwidegagire shaka dutange umurongo abantu batatu bazuvuge kwanza dutanga umurongo abantu batatu ba telefone bavuge twe ko bakumenye utarivuga izina turako bamenye yego utarivuga izina bavuge na telefone dahira yego baranzi barakumenya no makungu baranzi kweli all right kumbarazi wabugabo mbega icyamamare bamenye kabisa. All right, karibu cyane so dumeze neza rero. Ndashima kweli cyane gose uyumva gute ko Black FM no munsi? Nyumva ameze neza kuba nashitse ngaha muri radio Black FM. Nyumva ibyishimo birenze. Okay, ni Sudi kudahamagara uri mu buterere ku buterere voilà na message menshi cyane kandi twagushimiye cyane yego nanjye ndabona ko mwanezerewe cyane gose riko twabatwiga iminsi yose yego anyway abantu mutari ko murabona Sudi yaberewe urumva ameze neza icyagiye ntacuzi icyanjoye nuko yari kuri programme yo kuza saa 2 yaso gutanga abakozi ba Black FM ngaho wari witeguye ego nari witeguye kabisa nashaka kubona uwo bita Bigi na Bashiri wow azwe ko namera nawe arumera yagiye he ari mu kazi ariko agiye kugaruka muri no minsi irajamutse mu kazi ariko mu minsi agiye kugaruka ntanzi bisigaye ataragaruka biri kose akazi yagiye gukora kararangira ariko tugiye kumubona mu minsi za kare kuri micro za Black FM niyashika muzombwire rashike namubone ego wewe wahishikiye urabona iyi micro nyene ndiko ndakoresha arumera bayiyicariye ngaho mwakavye amabayice ngaho bashini ngaho uri nawe all right rero ni Sudi turi kumwe kuva mu buterere numwe akunda kuduhamagara kutwandika ama message akunda kubona natwe ino munsi twe kubona nawe muri studio za Black FM agisha shikirije kukiyabuza kuvuga no munsi ko murabizi yuko turi ngaho gadufashanyane turi gango gatwigishanye turigishanya je mukanyigisha natwe twabigisha hama ugishoye gutera intererano yiwe muri bina canke biri anye tukabana turi kumwe neza hama tukanahamagara bakaza ngaho kugira ngo babivugire ngahe anywe abatefura ku telefone kugira ngo nyene babivuge neza turi kumwe ino musaza gutera iciyumviro neza yatera iciyumviro ku telefone akivuga turi ngaha undi ndashivugira kabisa uraho yeweka bega Sudi Black ifata kwiyumviriza ryari ndakumviza ryari watanguye kwiyumviriza ryari kuva kera kwe kuva kera ni iki cyatumye ukunda kumviza Black FM kubera bashaka uturirimbo turyoshe bazana ibiganiro byiza yego nicyo gituma ndayikunda cyane gose kwaje ndakunda imiziki ukunda imiziki ndakunda imiziki cyane gose okay ibiganiro ivyakunda kumviriza good morning wow na PM show wow na PM show wabonye ukoresha PM show namubonye kabisa namubonye obviously ni photocopy yego okay anashana mwanda kunda good morning tete cyuma nazo tuturakaze kwa hiyo mbyutse
umeze nabi ndabimvirije numva kumenga ameze neza kweri aho sha asante sana ni byiza cyane kumva ibintu nk'ivyo natwe ngaho dufashanyane no ayo muravyuka afise ama stress kugira ngo turi ngaha ayo twaze umuziki uryoshe ibiganiro biryoshe kugira ngo turyoherwane hamwe nuko rero mwamaze kuvyumva ikiganiro ni good morning turi kumwe na Biggie turi kumwe na Sudi twamwakiriye mu bwami bwa Black FM nuko rero uyu munsi tuza kuyaga ku kiganiro Biggie hari umuntu yadusabye ko tumugira inama kandi twagiriwe bakwe nka Black FM turamaze hafi indwi zibiri abantu bakuma baturondera ni mumfashe iki ciyumviro ni mumfashe mungira inama nuko umuntu yagize ati jewe mba mu gihugu cyo hanze simba mu gihugu cy'u Burundi ni mu diaspora yavuye ngaha mu gihugu cy'u Burundi amaze imyaka 5 aba hanze ava ngaha mu gihugu cy'u Burundi akundana n'umukobwa mu gihosha nawe niyo yaba mu gihosha amaze rero gukundana n'uwo mukobwa bakundanye imyaka 2 bakundanye n'uwo mukobwa papa wiwe ntiyigeze ashaka ko bakundana n'uwo mukobwa wiwe papa w'umukobwa nuko rero umuhungu ava ngaha ibintu bitameze neza aragenda ageze hanze kubisa y'imyaka 3 atatangura guha umutahe wa mukobwa kugira ngo akore umukobwa arakora ariteza imbere ibintu biragenda neza mugabo papa wiwe atabikunze amubaza ntibi bintu bivahe umukobwa akamwica kubera ko yarazi yuko atamwemera atemera wa muhungu nuko rero amaze kwiteza imbere barabiraba n'umuhungu wa muhungu ari hanze wa mu diaspora yavuye ngaha bakundanye imyaka 2 nukuvuga barabiraba asanga ahantu akorera n'ibintu akora bisaba yuko arondera déplacement biramutwara amafaranga menshi umuhungu acaravuga nti mboreka tuvyoroshe umuhungu acagurira umuduga umukobwa amuguriye umuduga hazi imisi papa wiwe acaravuga nti uyu muduga sinibishoboka wawukuye umukobwa aravuga nti nawe uhawe na runaka wa undi twakundana ukuntu karabimusigurira araheza ahejeje kubimusigurira papa w'umukobwa aravuga nti ibintu ntibibaho nakubwiye ko nakeneye kugendana n'ujya muhungu ibyiwe byose nta nivyo nkeneye umuduga carawufata ushira ku isoko arawugurisha se umukobwa arafata wa muduga arawugurisha amaze kugurisha umukobwa baca baracana munasi bamaze gucanamwo umukobwa aragira ati aca arandikira arabibwira wa muhungu bakundana wa mu diaspora ari hanze amaze kubimubwira umuhungu aramubwira ati ivyo bintu vyihoze kuba yarari umuduga mureke bireke none ugira ngo aramvunya amaboko uwe mureke nawuje ibyo je ntacyo bimbariye atamubwira ni kandi umenye yuko hasigaye umwaka umwe kugira ngo nshike mu gihugu cy'u Burundi duce tugira mariage umukobwa acabibwira iwabo abwiye iwabo baca baramubwira nti ukazoja kurujya muhungu isenyene nzoca ndakuvuma jewe papa wawe uzi ko nakuvyaye kandi nagumye ndakuyaniza ujya muhungu kuva kera ukazihenda ukaja kurujya muhungu nzoca ndakuvuma umukobwa rero aragira ati nimungira inama ndabigenze gute papa yanse konja ku muntu nkunda umuntu nkunda nawe arankeneye kandi ashaka yuko tugira mariage umwaka umwe agishika ngaha tuzoce tugira mariage avuga nti rero nimungira inama nuko rero nk'abantu muri ko muratumviriza muce mwandika mwakure ya nimero ni ya yindi nyene muce mumugira inama ariko inyuma yuko bakura kugira batugira inama hariho umuntu yishikiye ngaha mu bwami bwa Black FM mwamumvise ni Sudi yahora atanga iciyumviro akoresheje telefone cyangwa se kwandika uyu munsi rero aza gutanga iciyumviro live turi ngaho Black FM biguca utangura duce tumuhikaze rero alright hayavye guce ntango jengira ko ega wenda gukunda sinze kumaze kubibona turagira ajya kumenera bavyerekanye imbere y'abantu bashira ati bega Biggie nabibona gute jewe rero nabibona gute namavuga iminsi yose mu byumve neza namavuga nti ibyo ntange vyime vy'iwanje bigatwe kiwanje nawo ndavyagiritse abantu bamuvuga ivyo wonye gisha kuba afise ciyumviro runaka ubona afise kindi ugasanga ko navuze iki wanje burya mu nguru nibeze gute je bamvuga ikiri ku mutima wawe bati je ivyo mbona byogenda kuno rero mugenzi wacu wadusavye ko twogira ico tuvuze ku bibazo ufise mu buzima bwawe ivyo vy'amavyabaye kenshi hari hingo usanga umuvyeyi bivanye peut-être n'ubuzima umuvyeyi afise abavyumva
bivanye n'amahera afise bivanye n'ahageze akifuza ko umwana we yorongorwa n'abana banaka bameze uku n'uku n'uku banaka bagize ibi n'ibi n'ibi ashaka kukobrija yuko ujayo cyangwa akubwira ati ujya mu mukunda muhebe sinzi kubibona yego ivyo rero kenshi biratuma umwana bimubaza ku mutima ugasanga nta kwidegenza afise mu buzima bwiwe vyo bihari kuva kigenda bivaho mugana ubu ntibirahera umva ko n'ubu ikihari kuko nta kumuntu onsigura ngo umuvyeyi kugira ngo nje kurwa kurya mugabo for what ni okay c'est vrai n'umuvyeyi wawe mugabo ntibishobora bashaka gufatira ingingo wewe ivyo ukora kubera iki bro kubera iki kubera uri mature enough bro you mature enough to do what you have to do avyumva ukora ivyo ushaka gukora kubera ufise ubwenge hageze kugira mariage uko ufise ubwenge d'abord hageze kuja mu rukundo no kubamaze guca ubwenge baba vyiko tugeze muri generation y'abantu ba startup generation kana plus generation motomoto ino generation yacu generation mu vyo nasoza mugonga makofi aha big navuze je kuvuga ko kiwaje siko kuvuga kwizina giradiyo siko kuvuga kwizina ry'undi wewe nyene ivyo mbonesha amaso mane jewe okay barakunda n'ujya mu tipe wiwe ubwa mbere petit mu tipe yarakenye uko je none yavyumva gusanga mu tipe yarakenye bigaca bituma umuryango w'umukobwa badakunda uwo mutipe ndamubwira adakunze uwo mutipe bakuvume nyine hoje umukobwa ntihoje uwo mutipe kwera wabakenye cyangwa ibinabiri yanye uwo mutipe yagiye hanze ndiri notara zironka gushika heza umutamu umukobwa agakora akagura n'imodoka bako mutipe uhagaze neza hago bantu tinye abavye bakwiye kuba proud yo mukobwa kwa yo muhuna bo yo couple wase umukobwa n'umuhungu wose akaba proud nabati wow that's nice umutipe kuba akunda umukobwa wacu nubwo twavyanka tukamwankira mukunda urayibona ni malgré ibibazo twagwe dutera tumuvuga nabi tumufata kuko ngahageze yo mutima amenye yuko mugiye batamu man udutinya ahubwo nano bafise babika amasoko yabo hageze yo mutipe amenye yuko iwawo mukobwa atamukunda nuko mukobwa yasesekeje n'ivyo wabakora akatumva shavuye akacabuje kugira umutipe kuyo yo mutipe bimenya nuko byashitse kure ari ntitoyo bakuba bayifuka igahera agaci muryango umukobwa nyere mutipe yakubimenya asuragize mariage tujya bari gusagize mariage ari ntagukunda bari babishaka mugabo umutipe yagize agenda hanze arabizi ko atamukunda abayo arabizi umutipe aravumira bwati nubwo batankunda I have to do it neza gukora inshingano zanje mpe amahero umukobwa yiramuheza amahera atitora mwana agenda ubeho ugira ikintu ibi nikora ibi nibi nibi yego ntiyatiyagura imodoka zikitamu pango gwasewe kandi abizi neza yuko batamukunda se ijya modoka nitaha uwo nyerwo rupango wose ubwo atamukunda kandi bakayigura imodoka nuko umutipe yamukunda nawe yamico gere yo mutipe cyo mvuga yari hanganiye vyinshi n'umukobwa ihanganira vyinshi je narinzi bwa mbere ko umukobwa yacaye umutipe mbwa ntiyamuhevye abandanye bari kumwe no gushira sa yanamuvanga bro ubwo rukundo ni babandanye umuvyeyi wamwe ukagenda kugo sozo kubakira akagushira burya mu ati bajye bagabo yifuza kujamwo so twafisa amahera nko avyifuza canke bafise undi ngo bavyifuza ari sho kuzobaho neza urazi ndakunda kubona matemaje bakuru matemaje menshi handi anye abatipe bafise amahera menshi kenshi uzana n'abantu badafadiga bo simisi yose mwana 90% cyangwa 85% abagabo bafise amahera uwo mukobwa aca ku murongo gwa utazi nke yarose nke byagenze kenshi usanga nyene umengo kenshi usanga nakuvanga akubona mahumwe garaburira mahama n'amashetani usanga nakuvanga ugasanga kwa afisa amayo ugasanga ni mboregwa yitahira mwijoro waze kugira amayo ugasanga nta munezero office mu rugo birabaje cyane rero ufuma so y'umutipe muri kumwe mwakuranye ubona ubuzabwe bumeze uku nuku ukavuga ati okay ndamuzuyu ama yose turi kumwe aduga ndamubona neza gira nyinshi ramuja ko ndabibona ushika yaho ndamubona ubundi afise inoti iboneka neza ubundi twobana neza so dicho mwaje muraba kwigumana nuwo nyene abandi bose bamubwira ngo he uyungugire ibi brother nirongorwe yigiye akabona umuvyeyi we yase avuga ngo ndakunda amuvuma ngo atagiye kuri uwo mugabo ngo agiye kuri uwo mugasha amuvuma bro imivumo nivirabaho kandi turemeye yuko
umuvyeyi ari nk'imana ngaha mw'isi kandi bitahura cyane ariko ntibivuze ko umuvyeyi atagira amakosa n'umuvyeyi agira amakosa rero mugihe umuvyeyi agira amakosa bashiri kandi uzi kuri mukuri bro nubwo kuvuma ntibifatiye imifumo ntibiyofata bro umuvyeyi utabakoze ofise wewe gana amakosa umukobwa afise amuhora urukundo rwiwe kutumvira iki impanuro z'umuvyeyi zagute none umuvyeyi hari ikintu yoba kuronderera kibi bigi nico nanga wosigwa gutariki none waza ko umukobwa ne umva okay umukobwa rero niwe ariko arabona yuko aja mu muriyo we yibona umugabo akawitamwo muri awubona none ari wewe umuvyeyi ari wewe umwana n'umuvyeyi ninde wibaza yuko azi ibintu cyane gusumba kwanza gusumbya imyaka yaragutanguriye ku isi arazi bibi n'ibyiza bashine we nta muntu usubye imyaka urakoresha nivyo mugabo bidasiguye yuko ariko atari nk'umuvyeyi wanje aba muvyeyi wanje navuze ase umuntu agusubya imyaka si konta mu buzima bashine ucukira ukime imisi yose imyaka si yago kuko imyaka ushaka ufite imyaka myinshi mugura ikijuju nivyo mugabo umuvyeyi none umuvyeyi nta muvyeyi ikijuju abaho ashobora kubwira umwana wiwe ngo ntugenda abona yuko atakamaro bizo mu muri ragabiki utakwatahura umuvyeyi we nakubwiye abavyeyi bubu ubonye abakorwa mu minwe itanga ngo ntiramukanye ashaka ko yicaye ngaho umuvyeyi twite nk'umuntu y'umugwiza atunga komere runaka gusanga ni wa wundi imodoka imanizwe zibiri gusa kayiraba chatumindi Dubai canke muri Japan tindoga ikindi modoka afite amayangira nawe gusanga na yafise abavyeyi mena usanga cyo bifuza ko nabo baja kugwa n'abagabo ntabo nyene kizo kubibona mu miryango nk'iyabo nyene niriganye n'ibyo bahora bavuga ngo abatanganya n'imbara batanganya amatako ngo ntibagirire ntibuta hamwe n'ibyo rero wabwira gutega bigi ko we nkawe urabona kuntu umeze urabona amafaranga ufise wowe uri siri kuzotora umuyaya gabi yafaga afise bashi naumva ko ntamare igihe cyose ariko oya bo ibyo urukundo biragoye bashiri biragoye cyane jewe sinzi ko dutwarande ariko icyo nzi kiri nuko je nakunze umuntu ntamukunda nta muntu afise tukaye kumumpebesha abo akumumpebesha gurampano imba mukobwa imba umutsi afise igesombi cyangwa kuzamubona tujya mu tipe n'umubona mu mugi ni boregwa ariko usanga bimeze ko nyine burya aho bose yakunda abahungu baba bad boy batse bimwe rumogi bimwe inzoga baboregwa baba barbar baba niganye cyangwa ko mugizo cyo cyita ko ibihugu by'ibiniga nyine ukiwe cyo gitibo ayo ibyo by'ibiniga you know brother Raymond ngoma ni ndazi go nabonye mukubise umutwe ku muromani aho basigaye bakunda batipe bukohoye kandi aho bashobora basigaye bigira ivyo bintu bakumenya akuvuga ko ari kumwe n'iniga nyende avyo nabo sanga umuvyeyi nakaraba ati nuko bajagiye gupfa ndagone abo nkaho no vyumva nabukebuke naho kumukwa umuti akoda n'umutipe yigiriye hanze arondera inoti agacubwira avuga ati nubwo ndi ngahanze ndogira umukobwa wanje akanota akore nawabeho n'akamodoka n'akadeplacement bro umutipe siniga umutipe n'umutipe yazivye kararonde azivye karakora ubitahure sawa sinyuzwe kubera ko nanje nawe ko naraza kudufasha tuvirize nawe ngenda bibona gusa ngo je ndago mamvuga jewe imisi yose mvuga gatwe kiwanje I talk about irumva nta muntu avuga niwe ko jewe mvuga ivyo niyumva mo je no ukora jewe ndi uwo mukobwa ni umupapa je no muheba nkigiye papa no mvuga ati muzee wowe turakunda muvyeyi wanje mugabo numpangi ya program I have to move on with my life I have to go on with my life kuvuga muri make washatse kuvuga je sino kumvira abavyeyi ahubwo nuraba urukundo nkundana na runa ndabikici abaso so kubira abavyeyi ndabikiza kuri jewe uko biri kose umukobwa so kijuju ko ageze kugira Maria Jane azo bwenge ari cyakara toki ubashaka umunzani ese ivyo bambwiye nivyo canke sivyo wayibona umuhungu wamwe ndamuhe kubera iki kacaje ngakabara toki kubera Kenya oye wafisa mahera nimbwa nikwe umva kabira ko ese ivyo bavuga nivyo kuba mutibe nimba ivyo bavuga ari ivyo narabe nyine abikore mugatari ivyo naho
nta kamaro kumuheba nimba amakosa afise mu ikipe namuhebe sawa mugati amakosa afise bamubona ko ari maraya nk'urumogi ari barbaro baba namuhebe muganaye condition yemwe ivyo byose yamuhaye byose amusubiza kuko mutibi yo musaza bro ariko irukorera umuntu kazomama ko imyaka yiwe yose ubuzima kandi akazokuvuga ati jewe ahonda wakuga cyose ubwo none wavuze ngo ntango uburore cyane ugasanga ice bitumeye nka kuko abandi bakoga bose kubera wewe nibazi wewe aho uri waburyohewe ntubavuga ngo ugira amahoro yose forever kandi ufite umuntu wabajari ya senka akubikira amaya akubikira n'imiduga akubikira ibiki n'ibiki nkavuga ngo ndaguhevye kuko papa yambwiye ndaguhebe uwa je wampya tuburana muburana he haraho mwaranditse ubimuha nashata kurogesha ivyo ntibinemewe none ntibinaba nuko Sudi wewe wamaze kumva ikiyago cuno munsi ubu turi kumwe live mu bwami bwa Black FM nahishikiye gira ico uterereye rero ejo mbona uwo mukobwa mbona nakundana n'uwo muhungu kubera burya umuvyeyi ntashobora kubashira umwana ashobora kubakira umwana kuko abaje uwo mwana no mwana ahohera igihe kinini amerewe nabi ngo kubera imivumo ariko awakoze ikintu ciza ushaka kugufata yego kandi yababaje uwo muhungu cyane gose n'ibintu yaramutaye yego ntera umushigikira Bigi yavuze neza cyane gose amushigikira ndabizi imisi yose asante sana amushigikira ni byiza cyane iri gukora ikintu kibi urabibona kandi umuvyeyi yakuvumye uri gukora ikintu kibi imivumo irafata yego uri gukora ikintu ciza imivumo nifata yego kera niho abavyeyi niho waza gushimira abana babo mondevori yego nukuvuga wewe ushigikiye biguvuga nti jewe no sinoraba ngo abavyeyi kuno no hitamo nkavuga nti mbega uyu muntu arankunda canke nankunda imyaka itoba dukundanye no muheba canke se no muheba ugaca bandanya n'umusore wawe muba mukundana kuko ashoboye kumuheba kubera abahungu bose babazi ingeso z'umuvyeyi wawe ntashoboye gutumbera bigaca bituma unabura n'umugabo yego nico kintu giteye ingorane cyo tumudamuhera yego agwo mugumako ndibaza mushoye kubakana ndibaza umuvyeyi wawe arashoboye guhinduka canke naho ugatuma ko abantu bakabijamo bakayibagiramo ico namushigikiye ko Bigi yavuze ngo cumukubita aya ntiwoshaka kumukubita kuko uzi umuvyeyi nibi kwanza niyo mivumo yo cifata yego ubutuma ko abantu bakabijamo yego hamwe kagenda neza rero mbona rero intumbero nziza nuko yokurikira uwo muhungu yego akabandanya kikundanira n'umuhungu ibintu bikagenda neza ibyo kwimvira ngo abavyeyi biriko baramubuza ngo ntimuze mukundane n'uyu muhungu kandi bakundanye igihe kinini agaprefera kugenda ku muhungu impanuro y'umuvyeyi akayiheba nuko murakoze cyane mara umuvyeyi bisigura iki ya bro umuvyeyi bisigura ko ari umuntu nyine agufata mu mugongo ibintu byawe byose agufata mu mugongo mu bintu byawe byose gabiki umuvyeyi of course rega n'umuntu nyari undi muntu okay mbwira undi mata umuvyeyi yo gufata mu mugongo ibintu byawe byose ninde ki umuvyeyi wandi suppose gufata mu mugongo ibintu byawe byose agufata mu mugongo agufasha ibintu byawe byose niba mu ma projet ukora akagufasha mu mugongo muza gwa biso cyose akagufata mu mugongo sasa ndaza gufata mu mugongo cyo genda gute mico gaba yaguhevye reka wenda mbwiye yaguhevye ucibenge wipambanira bipambana kivyako Bigi jewe rero jewe ntandukanye n'ibyo mwe mwiyumvira ndemeza yuko ubwa mbere umukobwa nimba yarageze mu bigero ariko aratwumviriza naje n'ikiyumviro ndiko ndamuha kugira ngo duce twakira mu murongo wa telefone bagira ico bamuterereye uze guhitamo mukobwa uze guhitamwo abantu baza kumva ari benshi abari buza gukurikiza mugabo je kubwiwanje ndagira gutya Bigi urinze urakuze umuvyeyi arakuvyaye urakuze urageze mu bigero bisigura ko umukobwa yarari nko mu myaka 200 kuduga siko siko ko yarakuze umuvyeyi rero yaramuvyaye
niwe azi imvune yiwe siko aramuvyaye aramukujije aramwigishije amashure harageze yaho rero afata ingingo umuvyeyi kuko umuvyeyi azamara umuvyeyi rega bigi gomba utunge ugomba uzogira ibingana gute cyangwa ugomba uzobungana n'isi yose mugabo umuvyeyi nahazoba ari muto azogumara umuvyeyi kandi umuvyeyi yavuze abavuze utegereza kumwumvira koko je rero ndashigikira yuko nimba ko kibintu ari karakora umuvyeyi atamugisha ari karabitanga nabihagarike nani ibintu wowe uri kurakora gabigi ibintu wowe uri kurakora wewe umuvyeyi yovuga nti jewe sindabishigikiye ukabibandanya nibiki bikazokugirira akamaro ariko uransi nyene ibi abavyeyi bisi ntamba bari mukuri imisi yose abavyeyi aya ntamba bari mukuri imisi yose na gato nta nabuke bugenda nyine abantu nk'abandi uramaze kumva umuvyeyi ataba mukuri umaze kumwumva hehe ariko nibo buzuye abo